Sangwa ikaze inshuti namwe bakunzi ba televizion Renaissance turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya mbere mu kakaro mwaka wa 2020 ano makuru twabateguriye agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira abarundi kwikingira ikiza ca coronavirus abahunze nabakabasaba gutahuka mu gihugu. Ihotegwa ry'impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania rirabandanya aho baherutse guhabwa itegeko ryo gusambura utuzu badandarizamo ku isoko mikambi y'Imutenderi ibyo abarundi babona ko ari imwe mu ngingo zo gushaka kubatahisha ku nguvu. Maze gukurikira umwihwezo w'umushingwa manza Janvier Bigirimana umwe mu haranira agateka kazi na muntu abona ko iryo hotegwa ry'inyegejemo ukuboko ku butegetsi bw'u Burundi. Inama nshinga mateka ngo ntizoshobora guserukira neza abanyagihugu kuko leta ishinzwe gushamungira amategeko izuba yatoye yaranira inyungu z'akagwi k'abantu ivyo bishikirizwa na Gatongwasa umwe mu bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu. Kaze mu idonido ya no makuru. Ndasubiye kwa ikaze murano makuru mu ijambo y'umukuru w'igihugu ryashikirijwe abarundi buca hahimbazwa imyaka 58 uburundi bwikukiye. Evariste Ndayishimiye arasaba kandi abarundi bahunze gutahuka mu gihugu. Muri iryo jambo nyene Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi kwitwararika kwikingira ikiza ca coronavirus. Umurundi wese yumve ko uburundi ari cari ca twese. Turasavye impunzi z'abarundi zitahuke mu gihugu cabibarutse. Mu Burundi nta nyagupfa nta nyagukira, uburundi buradukeneye twese. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, ni mutahe iwanyu mukiri abarundi b'ubuntu kuko inkoko irara mu ishamba bugaca yacitse inkware. Tuvire hasi rimwe mu kurwanya ikiza corona kitubuza kwishira no kwizana, dushigikire ingingo zafashwe na leta mu ntumbero yo kurwanya ico kiza na cane isekeza twazitaziriye ndakira sinandura kandi sinanduza. Ako kamo kumukuru w'igihugu c'u Burundi gasa nakariko karumvigwa cane na leta ya Tanzania. Abarundi bahungiye mikambi y'impunzi ya Mutenderi muri ico gihugu kuva ku munsi wa mbere bariko baribomorera utuzu badandarizamo mu isoko ryaho. Izo mpunzi zimenyesha ko iryo tegeko ryatanzwe n'urongoye ikambi mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca corona. Ivyizo mpunzi ziyamiriza, izo mpunzi zikabibona mu bunyabona uburyo bwo kuzirukana ngo zitahe ku nguvu. Kubwo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Fokode mushingwa manza Janvier Bigirimana ngo Tanzania ibandanyeho nyanga nkana amategeko mpuzamakungu akingira impunzi kw'isi. Kubw'uyo aharanira agateka kazi na muntu iryo hotegwa ry'impunzi gihishije mu kuboko kw'abategetsi b'u Burundi bashaka kwerekana ko amahoro ari yose ibihushanye n'ibibera ku rubuga mu gihugu. Ntaworeka kwiyamiriza inyifato y'abategetsi ba Tanzania uravye kuntu uno munsi bariko batoteza impunzi z'abarundi kandi tukaba tuzi yuko ivyo batabigize ubwa mbere. Haraciye igihe abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania batotezwa bagomba gutahukanwa ku nguvu. Hariho abatahukanywe ku nguvu bakagirirwa nabi n'imbonerakure maze rimwe na rimwe bakicwa canke bakanyuzwa canke bagasubira guhunga. Twagomba gusubira gutera kamo ico gihugu ca Tanzania kimenye yuko kiriko kirahonyanga amasezerano mpuzamakungu cateye ku mukono asanzwe akingira impunzi kandi ntivyumvikana ingene impunzi z'abarundi arizo zonyene mu mpunzi igihugu ca Tanzania gicumbikiye zoguma zitotezwa. Vyerekana yuko abategetsi ba Tanzania hariho ibintu bahurirako n'abategetsi b'u Burundi cane abo mu mugambwe CNDD-FDD basanzwe ataco batakora kugira ngo berekane yuko abahunze igihugu ari abansi b'igihugu canke bahunze ubusa. Ivyo navyo bikaba binyuranye n'ibigaragara bibera mu Burundi cane ku vy'umutekano, aho tuzi yuko imbonerakure na bamwe mu bageze inzego z'umutekano bafashijwe n'abajejwe intwaro biriko baratoteza abo bavuga yuko batavuga rumwe. Tugasaba yuko igihugu ca Tanzania comenya yuko ivyo kiriko kirakora abarundi n'amakungu bariko barabibona yuko bohagarika ikintu cose kija mu ntumbero yo gutoteza impunzi kuko impunzi nizo zonyene zishobora kubona yuko amahoro yagarutse i Burundi maze bagafata ingingo yo gutaha. Kubuno munsi turi mu bihe haheruka kuba amatora nta kintu na kimwe kigaragaza yuko
inzego nshasha ari inzego zihumuriza abarundi, ariko uno munsi leta ya Tanzania ntiyoca yihuta gutahukana impunzi ku nguvu ngo ni kubera hariho amatora aheruka kuba. Turacari mu minsi ya vuba cane ku buryo inzego nshasha atawovuga ngo arafise ikintu zizokora gihambaye na rirya bari muri izo nzego ari abantu bafise ivyo bagirizwa muri kahise mu bijanye no guhungabanya agateka na muntu. Tugasaba rero yuko ico gihugu ca Tanzania co kwikubita agashi maze HCR nayo nyene ikava hasi ikabuza yuko Tanzania yobandanya itahukana impunzi z'abarundi ku nguvu. Leta iherutse kugenwa mu Burundi yashitsweho ku nyungu z'akagwi k'abantu hirengagijwe neza y'abanyagihugu, bivugwa na Gatongwasa arongoye umugambwe CNL kubw'uwo yari yahiganiwe intebe y'umukuru w'igihugu n'inama nshinga amateka ntizoshobora guserukira neza abanyagihugu kuko n'amategeko izoba yatoye leta izobishinzwe kuyashira mu ngiro izoba yisunga inyungu z'ako kagwi nyene. Twebwe rero nka CNL n'ibisanzwe ko badukumira twamenyereye twari tunavyiteze n'amajwi bazi yuko bavuze ngo batsinze mugabo ugiye kuraba ibyo sentare ijejwe bw'izo shingiro yemeje urabona ko ari ibintu nyene by'agasuzuguro nyene gusuzugura abarundi cyo bashinze bwa bagashiraho gushaka kwa kagwe k'abantu kanaka byonyene n'ibyo tubona kudukumira rero nibisanzwe kuko iyo baza kuba badushira mu gaciro bari kwiyumvira mbega bari abantu bose baduhaye amajwi nta gaciro bafise muri kino gihugu kuja mu nama nshinga amateka n'ibisanzwe mugabo burya bw'igihugu ntiburi mu nama nshinga amateka honyene kuko inama nshinga amateka nibyo kugira ngo bakurikirane ibikorwa vya leta baserukire n'abanyagihugu mugabo iyo nama nshinga amateka bugiserukira neza abanyagihugu yiyo leta ubwayo yiyumvamwo abo banyagihugu mu gihe rero ishinzwe inyungu z'abanyagihugu zashizwe kure hakarangwa akagwi k'abantu kanaka naho nyene sinzi yuko icyo gikorwa c'inama nshinga amateka kizogira ico cyungura kuri abanyagihugu kuko ahanini intwaro ishingiye muri leta nibo bamana n'abanyagihugu nibo baje gushira mu ngiro amategeko n'iki iyo rero ubirengagije rero muri ruriya rwego n'ababaserukira babasuzugura kugira ngo n'abantu bashasha baje ntitubazi imyaka 15 batwara igihugu ntitwabonye ivyo bashoboye gukora nuko babikora akamo twabatera no kubibutsa yuko umurundi uwo ari we wese afite agaciro kandi ko umurundi uwo ari we wese anyotewe kwidegenza yashaka no gutera imbere. Agatongwasa akaba yabibwiye bagenzi bacu b'iradiyo Ijwi rya Amerika. Abagize leta nshasha nta cizere na kimwe baje guha abarundi kuko baje ku butegetsi nk'abatifuza kubuvako kugutinya gukurikiranwa n'ubutungane ku mabi bakoze. Uyo mwihwezo n'uwa Innocent Muhozi umuyobozi wa televiziyo Renaissance kubwiwe ngo nta gitangaje kubona bashira inyungu zabo imbere y'igihugu, ariko yamara kubwa Innocent Muhozi ngo bitebuke abarundi bazote babikure kubwo butegetsi bubaboheye amaboko imugongo kuko abarundi ubwabo bamaze kwerekana ko bakeneye ihinduka. Uriya mugambo uri ku butegetsi ivyo ukora ni ibintu n'urukurikirane by'ibintu byumvikana cyane kuko ukora ivyo bakora nta yindi nzira atari irya bariko barafata bariko basubiye kwerekana. Icambere cyo twese twarabonye bakiri muri ariya matora ko batashobora kuyatsinda. Ishaka ry'abarundi kugira ngo bari abantu babave ko byarabonetse mu bantu baza muri ziriya mitingi zo muri CNL ya Rwasa abantu barerekanye ko bashaka ko ibintu bihinduka mu Burundi biraboneka neza cyane barabirenga ko biyitira ko batsinze amatora bamaze kwiyitira ko batsinze amatora ubu naho aho kugira ati bafatanye n'abandi barabe ko abantu bosubiza hamwe buhoro ntibikunda kuko gusubiza hamwe kwegeranya abarundi ikibazo cy'ubutungane gica kiza ikibazo cy'abantu basahuye igihugu bisha abantu batoteje abantu gica kiza ntibikunda rero kuko nico gituma rero ubona ko bashize muri leta abantu b'intagondwa muri bo basanzwe bazi ko ari intagondwa nta gitangaza kirimo bari ku butegetsi bateze gukora ibishoboka byose kugira babugume ko igihe kirekire gishoboka kugira ntibabazwe ibyo bamaze iminsi bakora. Bakiza ku butegetsi Burundi bwari busanzwe mu bihugu bikenye ku isi imyaka 15 iraheze uno mutiri igihugu canyuma ku isi mu byerekeye ubutunzi. Nta muntu adashaka kugira umutekano adashaka ko intahi biri mu gihugu ciwe wari wese ku isi adashaka yuko iyo yakorewe ikibi ashobora kwitura ubutungane bukamuzuriza atifuza gutera imbere
gufungura neza, gushobora kwivuza, gushobora kurungika abana ku ishuri, gushobora kuronka haba heza. Ibyo ni ibintu umuntu wese ku isi yifuza. Ni kuki harabibaza ko abarundi batifuza ivyo bintu? Abarundi bifuza ivyo n'abandi bantu bose ku isi bifuza. Iyo rero uhagazwe ko n'intwaro y'igikenya nk'iriya, ico gikenya kirafata kiramara imyaka, kirashobora kumara igihe. Mugabo uko bigenda kose ico gikenya kirateba kikavaho, kuko uko kwifuza ko abantu, iyo aspiration y'abantu kubaho neza nk'abantu bafise ubuntu, bafise iteka mu gihugu cabo, ntushobora kuyikora mu bantu ngo bikunde. Abantu rero naho uri gukoresha iterabwoba barateba bakaronka inzira yo kukwikura. Nejo bundi sinobimenya, mugabo icyo bakwiye kumva bari abantu byanka bikunda bategerezwa kuzovaho, kandi bazobazwa ibyo bariko barakora. Yaba bari bafise umutwe ukora bote bakagira aho bagira bati ibyo twakoze birarenze urugero, turabe ko tutosaba ikigongo, turabe ko turosubiza inyuma, turabe ko tuvuga n'abandi bene wacu kugira ibintu tubironkera umuti. Bo baguma rero bagira bongera kwibindi bazi ngo bariko baraguma ku butegetsi imyaka myinshi. Mu bivugwa mu bijanye n'ubutungane naho imanza z'abanyororo baziri caca politike nizitera imbere nkuko zitegerezwa. Ivyo navyo bikaba vyibonekeza cane mu matohoza ishirahamwe ya Cat Burundi yakoze mu kwezi kwa ruheshi guheze, vyashikirijwe n'umushingwa manza Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje igisata c'amategeko muri Cat Burundi mu vyegeranyo iryo shirahamwe risohora buri kwezi, aho ryamagiyamiriza amabi akorerwa abanyororo. Nkuko biri mu vyegeranyo Cat Burundi isohora buri kwezi, yamiyamiriza amabi akorerwa abanyororo, cane cane abanyororo bakurikiranwa ku vyaha vya politike. Muri ayo mabi rero harimwo ko imanza z'abanyororo zidatera imbere nkuko bitegerezwa, cane cane imanza zifitaniye isano na politike canke abo bafata yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Amadosiye y'abanyororo, cane cane abanyororo bakurikiranwa ku vyaha vya politike, akogwa ubona ko batashaka kuyaha umwanya wo gukorwa kugira ngo ave mu nzira, kandi ivyo ukabona ko batabikora mu kwihenda, mugabo babifise birimwo akantu k'agatima kabi. Ivyo biragaragara cyane muri matohoza Cat yakoze muri uku kwezi kwa gatandatu, aho yabonye yuko amabohero menshi yuzuyemwo abanyororo bahejeje ivyaha, bahejeje iminyororo yabo, abandi beze, abandi nabo bari mu burajya mbere basa n'abaronse ikigongo c'umukuru w'igihugu ariko bakaguma bapfunzwe. Cat Burundi kandi yarabonye ko muri ayo mabohero atandukanye harimwo abanyororo bamaze kurenza imyaka 3 canke irenga, bari mu minyororo, bari babandanya bapfunzwe by'agateganyo, batarigera babona umucamanza kugira ngo bacire urubanza. Hakaba n'abandi bari bamaze imyaka irenga 3 bunguruje imanza zabo, ariko umucamanza w'iyungururizo atarigera yumviriza na rimwe. Cat Burundi rero irasaba leta y'u Burundi ko yo kwisubirako ikubahiriza agateka kazina muntu muri rusangi, eka mbere n'agateka k'abanyororo, cane cane mu kubahiriza yuko amadosiye y'abanyororo yumvirizwa, imanza zabo zigacibwa mu gihe cumvikana nk'uko bisanzwe bitekanijwe n'amategeko. Cat Burundi kandi irasaba makungu yuko yogumiza ijisho ku Burundi mu gihe ico gihugu kimaze kwerekana yuko ibijanye n'agateka kazina muntu menga siyo sico bokwitaho ubwa mbere, kandi igakoresha n'uburyo ihabwa n'amategeko mpuzamakungu kugira ngo ikandamize leta y'u Burundi ikora ivyo bintu mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu yateye ku mukono. Mu gusozera no makuru naho iminsi 254 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatanu igenekezo ya gatanu ruheshi, sentare isubira mu imanza ya Ntangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 umwaka, baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe kwa 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza, aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose, bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha ni naho makuru twabateguriye agarukiye, tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye, tukabibutsa kandi ko mushobora kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube naho butaha.